turugwa imbere y'amayisinzi y'abantu nkubitira igini mana oya nkubitira igini mana risinzirire guhera nkubitira igini mana mukubitira igini mana ni Anita. Come on urakoze cyane macho matatu ni 15 Pro Max ntabare bakiriho batazagira ngo urabesha ibintu byabaye ntavyo wokwemera kuko iyo ngerageje kuvyumvira biransumvya inkomezi. Haleluya, amen. habaye ibintu bikomeye cyane. Yesu Kristo man Imana vugira ngo Imana kenshi cyane Jehova. Mimi barazi umufuko wiwe. Erega Mimi sujya mu nama kuri tele muri film. Waye abantu bamizuko. Waye abantu bita ku bintu bitabaraba. Uziko biriya bintu byateje ikibazo ku buryo bagerageje kurondera uriya mukobwa. Bishi baramurondeye. Ngo tubwire ngo uwo muntu ngo duhuze nawe. Araterura miliyoni 10 atakira. Be ni 10 canke ni 10 ni 10 se kwa. Bitire gini man. Ubitire gini man. Sinzire guhera. Mane ikubitizo aba bantu bavyifuza. Ayo majini ya ashure. Kubera sinkwiye biriya byiza kweri nani imodoka tuyihoremo mana yangiriye neza rero Dico Imana kibirangirirane irankoreye ako kantu ni keza nubwo abantu benshi cyane batakishimiye ni keza. Ese abantu batishimira bino bintu kandi wari umwanya wo kubyinana insinzi nawe biriko birava ko batanyishimira kandi nanje ndabishimira canke nanje kandi jewe mu buzima bwanje ndanezererwa umugisha wundi muntu ibyo nibyobaho ko Jefferson Imana Geya nkuye ni kure kandi yikiranjana ni kure. Hago babinezerererwe kuko niho bazoba bihaye amahoro yo mu mutima. Papa. Ndi hano ndo wawe wese. Haleluya. Tugaragara nk'abadakomeye ariko dukomeza benshi. Ibimeze nk'ubupfu. Nivyo Imana ihindura mu ubwenge. Mimi nana kimwe yokora atari Imana ikimukoresheje. Isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera yuyizera biri namusima umva namusima ripo genda Dico Entertainment. Mu mwanda mwinshi niho wasanze niho amarurira ibyaha nakoze unyakira n'urukundo unyakira n'urukundo amaraso yawe niyo yanyogeje unyambika ikanzu y'imbabazi nyinshi mu gishingo cy'urubanza. Yeah man, ladies and gentlemen, nuko tuba twinjiye mu kiganiro. Of course, it's the one and the only Dico Entertainment journey kwa Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador kazoba kaba karashe tukakubitira hano ni mu nzu nziza dusanga uno murundi kazi yitwa Mimi Mireille diva Karire Bright amaze kuja ko nirindi rya Nyange cange Nyange biterwa nuko bivuga afise n'ayandi menshi. Uno niwe nakiriye uno munsi ndamuha ikaze muri kino kiganiro. Mimi umeze neza? Meze neza. Nyuma yo gusa n'utangira yikora mu gahogo gato mengo isusubira mu kindi kirere. Muhema ariko arakongorera iki muri no mwanya? Karambwira ngo tubanze dusenge. Oya. Habwo ibirere byahuye ibaze nanje ukuntu mise ndakubaza ati muhemu nta kintu ariko arakuyagisha.
Nihe muregana abahari. abahari udushireyo nkuko wigeze kubikora nkuko wamunabikora hanyuma nyene akomeza aganze muri kino kirere. Tuguhaye icyubahiro Mana yacu, tugushimiye cyane umunsi mwiza wongeye kuduha kugira ngo tuwunezererwemo, izina ryawe nishigwe hejuru. Turakweretse ikiganiro tugiye gukora, ubane natwe, ibyo tuvuga byose Kristo bibigwesha icyubahiro kandi bizofasha imitima izobikurikirana mu izina rya Yesu Kristo. Natwe mwami duha amajambo akwiriye mwami, n'abari twebwe tugaragara ariko Kristo abari ugaragara muri twebwe, mu izina rya Yesu tubisavye kandi tubyizeye, amen. Amen kabisa. Urakoze cyane, nibaza yuko nk'abizera nk'umuntu wese aba afise icagenderako gucangura ikiganiro yiragije Imana biba ari byiza cyane cyane yuko bino bikorwa nubwo ababikora bafise intumbero zitandukanye, twe nibaza yuko nyamukuru niyo gukorera Imana, niyo gushikana benshi kuri Kristo, kugororoka. Nibibaza rero bino bintu ngo tubikora nko kwishushanya cyangwa nk'umugenzo sina formule. Hari n'inshuro tutabikoze nuko kumbure mpwemu yera atari yaturongoye nkuko. Siko bimeze. Erega mpwemu yera arashobora kubona ikirere urimo atari cyo gusenga muri uwo mwanya. Ahubwo akavuga ati nkubitira amajini biciye mu zindi nzira. Sinzirire guhera. Bazinzirire guhera. Ahantu tugusanze bien sûr ni kumuhana, bimwe mu bibanza nakunze bitekereje cyane. Biraboneka yuko ahantu twigeze kuba turi tugusanga imuhira haba hanahindutse. Iki kintu cyo kuja ahantu hatekanye bihuriye he n'ibikorwa vyawe? Warimutse nkuko biriko biravugwa canke kuba ari kwitembera ukagenda ahantu kahimarira igihe? Oya, nuko ariho tuko turakorera natembereye. Wagaye. Bwa mbere numvise umukozi w'Imana. Bwa mbere numvise umukozi w'Imana beje kwe. Nahe iwacu rega ni mwijuru. Kumbe naho wagana. Naho waganisha. Bivuze yuko iyo nza kugusanga mu ijuru niho nari kwemanga ati wimukiye iwawe, wimukiye mu nzu nziza iwanze kandi indi Yesu yaduteguriye. Nayo ngaho ubifata nk'ubucumbi. Ubucumbi cyane. Natsindaro. Cyangwa wanze ko tuvuga kuba mu nzu nziza burya nabipfuza abana bibonye. Aya. Twabirenganye ibyo ni twabirenganye. Ariko kubera iki utabona yuko na hano mu isi kuhaba ari umugambi w'Imana, ukamenga nta byiza vyaho vyahatari umuntu yohashingira ko cyane, ukamenga twabitegereza mu ijuru kandi iryo juru nyene turikorerera hano nyene. Byiza birahari hano ku isi, gusa nitwobishira ku mutima, nitwovyegereza umutima kuko byo dusamaza guharanira y'ivyiza vyacu donc tuzobamwo canke tugomba kuzogira ibihe byose aho biri aho naho ni mwijuru. Rero ivyo ngaha biraho biregamye. Kucumenga kuri filozofi yawe ndiko ndumva ntaco byo babimaze nk'ubu kwicara usengera imitwaro runaka avuga ati Mana nteze imbere njikana kuri ibi nibi ngira nkabanaka, mu gihe menga hano ku isi nyene numva ari past time ku ruhande rwawe. Sino kwigira nsenga ngo ngira nkabanaka. Jambo ry'Imana ngo dusenge dutya: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibibe ngapi nibibe ku isi nkuko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abatugiriye nabi. Urumva rero ngo ntutujane mu bitwosha nabi, yamara dukize wa mubi. Rero hano ku isi nkubwiye ngo sinosengera ibyo mbona nkeneye noba nkubeshe, kuko ibyiza byose birakwiriye nyene canke ibintu bwa guti ndazi ko nabivuga, ariko iyo umuntu yubaha Imana hakiza Imana itomuha. Bitavuze ngo n'abatayubaha ngo ntibabifise vyiza, ariko hari igihe baba bafise ariko batabinezererewemwo nkuko umuntu yubaha Imana ashobora kuba anezererewe ibyiza bafise, kubera ko amahoro, ikintu biswa amahoro ni ubutunzi bukomeye cyane. Ushobora kubona umuntu atazi Imana canke ugasanga arafise ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri umwegereye usanga afise amagorwa menshi cyane, kubera yuko
umugisha ngo w'Imana umugisha w'Imana ngo nta mubabaro uvangamo uba urimwo amahoro sibyo niyo mpamvu iyo umuntu yubaha Imana akaba afise n'umugisha uwo muntu uwo rero aba ari sawa abanengesereye neza kuko hano bw'isi so idagwaye gripe aka kantu nako bakamenye nibumva hari ukuntu bitagenze neza mwijwi hano mw'isi nitugira ibyo hagize ibyo tugira ababyo tuma abantu babona tugowe neza ni byiza kubera yuko n'ubundi ibiri ku isi byose nyine ni ibyacu reka ni ibyacu kugira amazu meza mu modoka meza kuba ahantu heza kugira abana beza kugira abagabo beza kugira abagore beza byose ni ibyacu Imana ibiduhaye amen kandi mvuge n'akandi kantu kataryoshye itanabiduhaye ni amen kubera yuko ni ibya hano twebwe iyo tuja twebwe nduhanze amaso ibiri hano amaso yacu tuyahanze kubiri hehe kubiri mu bwami bw'Imana kuko ni iwacu no kuvuga ibiduhaye ni amen itanabiduhaye naho nyene iguma ari amen n'amahoro kucumenga utabironse wohava uvuga ati ntivyuzuye hafi yo kwidodomba oya widodomse nyene nabwo uramenya Imana kwidodomba ni bibi urako n'Abisirayeli baridodomvye bidodombera Imana bahera mu bugaragwa kwidodombera Imana ni bibi cyane ibiguhaye ni sawa itanabiguhaye rorera wihanganye mpamvu rero ngo ibintu biri ngaha ku isi ngo nko guhahamira umuyaga umusiguzi navuze ngo byose nasanze ari ubusa burya umusiguzi byose ni wa muntu bazosaba umusiguzi umusigozi je nk'umuntu mva nciye intege gatoze impamvu ndaguca intege tego ari byo wabwo wowe byari biri mu mutwe wawe oya byari mu mutwe nyene nk'akarore nko kuri wewe nuko narinzi ko nzanga uri kuraserebura ubyina igisirimba ari amashimwe gusa ari amen none womenga ibintu Imana iri kirakora nta nico bikubwiye ndabyina erega simpaka mbyinira aho ubona yes uno musi niho nzanze umeze nk'umuntu akanye gusumba kera hose no kukiri no mu bugaragu none ubona kubwiye ngo ndi mu uri mu mataba amera neza ibyamwa birashuritse uri mu nyisho bitegowe n'ibyo warabiyeko ariko bitewe nanje kenenda bitondagura ubunyene kweri twumva abantu ko bobura amashimwe bitewe nanje ibyo saba Imana ibyo nziki hari n'igihe atari ibyo wewe wobonesha amaso ibyo wobonesha amaso ari bya bindi Imana iduha tutanasengeye gusa nakunze Imana nizi bidukwiriye reka nizi bidukwiriye nakunze gusija kwavuza ati bikunze ni amen bitanakunze ni amen Imana yaduhezagiye ni amen itanaduhezagiye ni amen cyo tuzi neza no kwidukunda kandi byose bikora mu rukundo rwayo ariko nanje unyemereraga iyo vyakunze abari amen y'ikirenga gusumba bitakunze siko bimeze ku mwana w'umuntu iyo vyakunze ni amen zibiri bitakunze bari imwe ariko yo kuvanga Imana icubahiro cayo ikigumane uzije igihemba numva ndi amen umutima wanje cyane ni cya gihemba mfise umutima utari mwijwi rinyagiriza icaha cyo gihe vraiment mba nguwe neza cyane mba numva ndi amen cyane vuga ati hano Imana iri kirandaba iravuga ati mwana wanje je nawe tumeze neza nyine mba numva meze neza cyane rero icyo nicyo nishimira gusumba ibindi byose ko bindi byose ni twabisanze mw'isi tuzobisiga mw'isi icyo tutazosiga mw'isi isa n'igiki ni umutima wejejwe uwo ni uzobana n'Imana umutima utari mw'icaha umutima utari mw'ijwi riwagiriza ikibi yes uwo mutima ndawutinya cyane kandi ndawubaha nk'ubu iri kurasesa uwawe iyo ndiko ndasesa uwanje nyine wanje wo ndawusesa ku isegonda kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo duhore twezwa kandi twahamagariwe kubabera nk'uko iyaduhamagaye ari yera wow twaheruka gukorana ndibuka hari hasigaye umwanya muto kugira filime yawe ije hanze cira munda ubona yuko ari filime irikira nabikora mbanze ndagukeze pe kuko ibintu irikira kora si bya bose hano ariko imbere yuko tuza kwigera ko mu kandi kanya gato ikindi gikorwa cari cimirije yari lancement officiel
official launch yagiye ivugisha abantu benshi bavuga ibintu biriya ariko kimwe mu byagiye bigaruka ko nuko wakoze lancement nziza y'igitangaza nkuko bivugwa hano hanze. Aya mashure wayizehe yo gukora ibikorwa bikaza bisa nka kurya hamwe abantu bagutangarira ati ino lancement womengira arengeye ubushobozi bwa Mimi. Urumaze imisi nonosora hebije Mimi. Irengeye ubushobozi bwa Mimi baramuzi, Mimi barazi umufuko wiwe. Baza nkubaza. Je naje turiko turaganira hano ntawonzi. Gusa mbona umufuko wawe ari mwiza gusa muga sinzi nguga nuko ngugera. That's why mutovuga ngo iransoma bayongirengeye umufuko wa Mimi ko none Mimi. Erega Mimi sujya mu na kuri tele muri film. Oya. Kumbe hari undi Mimi wo mu cumba. Of course. Hariya hanze ni Diva. Ni Karire, ni Keza, ni Nyange y'Imana, Nyange, Kentia. Zina riri ku mwanya Kentia. Ni uriya Mimi. Hariya naho Dina. Ndakibagiye. Kandi nayo Ariko hanze hariya hariho Mimi. Hariya batabona hari Mimi ameze gute? Hari Mimi nyene wo mu buzima busanzwe Mimi. Mimi nyene Mimi abantu mutomenya. Kandi ntaje kubabwira. Oya ungiriye nagenda kubwira ko Mimi usigaye usoma ibihe nagenda kubaza ati uyu Mimi muvungurire ko abantu gato rega ko hagira ubimbaza. Oya ntumubabwire wese babwire Mimi ibice bitanu uriya Mimi nyene uriya Mimi bariko ravuga Mimi bariko Mimi gatanu kwijana konyene n'uyu bariko barabona niwe Mimi atandukanye n'uriya babona muri film. Ariko na Mimi wo mu kiganiro rero si wa undi kamera rwayizimije. Sasa ni giki cyagushoboje ndabikibaza ukundi ko ni giki cyagushoboje kuduha lancement nk'iyo twabonze donc icyatumye lancement igenda kuriya ni Imana. Nta bundi busobanuro ofisi nayo twabonye ihagaze hajya ariko nta mwabonye ihagaze Imana nidukoreramo rega nta kintu na kimwe dukora itadukoresheje. Oya kirahari nk'umungu turi kumwe nk'ubu nyene yo itabi niyo yo birikira mukoresha uyo nuyo ariko je ndiko ndavuga Mimi nta na kimwe yokora Mimi nta na kimwe yokora atari Imana ikimukoresheje wapi nta n'ikiza Mimi yovuga cyangwa yokora atari Imana ikimukoresheje kubera ko narayitabye narayihaye wese nta cyumba na kimwe cy'umutima wanje nisigarije byose narabiyihaye ibiganze intwaro kwishaka. Yes, hallelujah. Amen. Iri jambo rikomera amashi kuko ni egira gushya. Ndayakomye kabiri. Kuko ndakubyire kwiha Imana biraryoshe. Kandi kubona umuntu yihaye Imana biraryoshe. Hallelujah, ndafashije. Ndongeye kuyiha wese uyu munsi. Ako nanze ushimire nzani. Mara numva umenga nahora ndayiha. Byiza by'ubukozi bw'Imana. Mara numva buri munsi nahora ndayiha ati papa ndi hano ndi uwawe wese. Hallelujah. Thank you Papa God. Amen. Dico. Warumaze imisi. Umezereze. Umve ndiko na meditate ngiye mu kindi kirere. Ndiko ndabona menga wamaze imisi wigaranye mu cyumba uri kurabisengera. Mugabo sinzi impamvu utari kurangerera ahantu Imana iciye muri abo bantu mwoba mwarakoranye kugira ibikorwa bigende neza. Arumva urasengera igikorwa maze gusengera igikorwa Imana igahagurutsa abantu abuzi na butazi bakagikorera nuko vyagenze. Njye narasengeye igikorwa Imana ihagurutsa abantu baranyitwararika baranyitaho barakora bega nyene navuga ati abamarayika kabisa bahashitse. Kandi urazi ko icyambere mu batumire je sinigeze ntangaza abantu aba invité d'office nabati mu invité d'office aba invité d'office ni Imana data Imana umwana Imana mwuka wera. Nibyo ni ibintu je nakomeza kumva mpambaci ariko Mimi nka bintu ntiyaba ari karabivuga aba yumva akomeye kwe reka ariko umuntu yibaza ko ka tinore Mimi burya arakomeye reka aravuga nka bino bintu ariko umuntu yibaza nkuko nk'umwana w'umuntu ngo Imana niyo mutumire tugaragara nk'abadakomeye ariko buriya oya je sinavuze yuko uboneka nk'umunyantege nk'umuntu w'imbura kimazi nk'umuntu ataca wokora. Oya navuze nabyumvise rega sa nishyuye wako ndiko nishura ba nk'ababivuga benshi babona ati n'umusazi niki
Ya tugaragara nk'abadakomeye ariko dukomeza benshi. Wow. Tugaragara nk'abatariho ariko hariho abariho benshi kubw'ibyo batubonamo. Tugaragara nk'abakenyi ariko dutungishije benshi. So rero ibimeze nk'ubupfu nibyo Imana ihinduramo ubwenge. Haleluya. Amen. Bikomeze neza. Mama n'abahindutse bisa ndakurekera mikro. Bandaniza wereka cyane nanjye mariko ndafashwa yuko uravuga ibintu nk'ivyo. Sasa irubanza nk'uryo rubaye biba bimeze nk'umukobwa yarongowe burya ngo ntavyo aba ari karabona neza. Ariko mwe mugira Imana ibintu nkabijya amakamera bahari murasubira inyuma mukara ama video y'ivyabaye niki umaze gufata umwanya waruhutse kiya gikogwa cagusigiye iyihe message wakibonye gute waragitangariye nk'abandi hari ukundi kuntu kudasanzwe nawe watangariye ya mana yawe numva ari ukesha byose nkubwiye ko nubu ntararuhuka ntavyo wokwemera nkubwiye ko nubu ntarashobora kwiyumvira ibintu byabaye ntavyo nokwemera ntavyo wokwemera ubwo ngerageje kuvyiyumvira biransumza inkomezi habaye ibintu bikomeye cyane Yesu Kristo man Imana mvugira ngo Imana kenshi cyane Jehova irihagije kandi mu Mana bwayo yubahwe nayo sinzovuze ngo Imana yubahwe ngo nayo abantu twubahane akantu nako karakomeye Imana yubahwe nayo abantu twubahane aba ariyo yubahwe ariko abantu twubahane bishatse kuvuga yuko ari mbona Imana niyo irenze Imana nirenze nta muntu arenze hano ku isi ariko Imana irarenze irenze uko tuyivuga irenze uko tuyumvira irenze uko irarenze mu bintu byose irarenze sasa we nawe uraza ahantu urengeye nukuntu ufise uburyo ubana n'Imana nyene kwawe kudasa nuko wundi muntu narubatse relationship yanje n'Imana mwambikana impeta ego twarayambikanye bafitanye isezerano ashantu beshi kandi aho bukera mbo canke ikindi gihe oya ntugende ucumengo ugira ugende azoza kugutora nk'umugeni wiwe cyane yakoya yiwe mara kandi ndamwiteguriye mara ndamwiteguriye uko bukeye ko bwije naho yozejo ego yosanga igishungi kimesha ego ariko nubura gumanye na twebwe ntiharagera kucaho ubwo bukwe ntiharagera yo gucaho ubwo bukwe kabisa niki cyatumye utaruhuka ko uvuze ngo ntwaruhuka kugeza n'ubu ucumenga ahubwo hakurikiye ibintu bibi byo kutajyama oya ego sinaruhutse ariko ivyakurikiye byari byiza ahubwo byaje byari byiza bituma mbura umwanya wo kuruhuka wabuze umwanya byiza bikubuza umwanya bitangaza bizokurikira bizeye nyuma yarasuma Imana yangiriye neza bro kweli ego Imana ni nziza irakugira neza ikomeza kugira neza guhera ujya munsi muri sare abantu basa n'abatangiye baravuga ati umukobwa kabisa ashobora kuba afite inyenyeri kaze abantu bari kukupressinga umeze neza iki niki ngo harabasubiranye ama envelope inyuma harongo n'abasubiranye inyuma batayaguhaye ego nkubwira abantu basubiranye inyuma vraiment ntimwari muyazaniye jewe ndi hano kuri micro ndabivuze oya ngo bashobora kuba barabuze umwanya no nivyo uzimpamvu intuze yaheze gute reka ndabikubwire ntabayansangije imbere bataje ariko wibuke ko wumve kano kantu bategerezwa guca kuri MC bakabubwira bati muraduhamagara nakwe dushikirwe dutange gift zacu jewe ubwanje mfise abantu baje kurondera barambwira ati ko menga urazinanye na Renine ntiwo dusabira katwenseramwe ko butwiranye nakwe tukabanza tukamublessing ntabeshe sinigeze ndabona kuri stage bashobora kuba batasha takintu batanze mu gihe rero babushaka kuba babuzuma ko murabana abantu bari benshi abantu bari benshi cyane kandi abantu bashaka kuvuga amajambo bari benshi cyane rero mu gihe babonye bidakunze iyo envelope bari sinzi ko wabonye abantu bagera kamikazi envelope yo ntiyayimpaye yatashe kare kose umwana yarayitanze haje kamikazi yarampaye envelope yatashe yiguhaye ntiyayimpaye nta n'umuntu umwe yabimenye ko yampaye envelope sibyo ndakwereke umuntu aba yazanye umutima wo kugushigikira sibyo umuntu aba yazanye umutima wo kugushigikira adakeneye ngo public mumenye cyangwa ibiki n'ibiki
afise umutima wo kugira iki Eh. kuza gushigikira mpaka Aha. ngo bo bose bamenye ngo waje gushigikira Trade, mimi ngo trade. mimi ngo hari ikintu wamuhaye aha uvuze akantu keza cyane yes ndakubandaniriza banza hariho ubandanye abamama hariho abamama bagera kuri bangahe si baraza jewe ndatashe nihanganire baranzana envelope photographe aradufotora sibyo none abandi batanye ama envelope nimba bari baje gushigikira mi vy'ukuri ata wundi mutima uvyihishiye inyuma yinyegeje inyuma ntibari kuza okay dufate babuze ijambo ariko ntibari kure nta numwe yarabujijwe gushika hondi sibyo aho ndaza kuhagaruka ko banzu heze ego nta numwe yarabujije gushika hondi kuko nabahashitse nta numwe yabatangiriye bakashikiriza iyo envelope calligraphe akadufoto hama bariko barihuta bakitayira kubera yuko abatihuse warabonye ko batanze umwanya ati ufise gift wese yateguriye mimi ngo uyu mimi aricaye ngaha aye nimuyimuzanire sinahavuye ariko atanumwe asigaye wahavuye umeze nk'ugaye sare byo sinugaye sare donc ati nawe ndasigaye Renina aravuga ati nawe ndasigaye turugara turasenga turaheza rero Dico abantu baragoye reka nanje rero nshikirwe gato singire ndabavugire ariko ndavuga mu byo nabonye nivyo nagiye ndumva tuvugaye kuri Kamikazi waruvuze Kamikazi ninde kuri wewe aza kuba ari umuntu ameze nk'umukorege kandi tutabeshenye kuvuga ngo w'umwubahwa byoroshe ko approachinga bikoroha uwo biroroshe ko asaba umwanya agasiga kantu kiwe agataha ntiyasavye umwanya nta n'uwamenye ko yamaye envelope yakijije gutya mimi dagiye sawa ubanze wumve kano kantu sinibaza yuko umuntu wese yarari haje yarafise ubushobozi nk'ubwo Kamikazi afise kugira akwegere vyoroshe kubera ko iyo baba ari benshi cyane nubwo harabo wemereye bakaza byari guteza akajagari muri sale urubanza bikarangira rutangiye gusa nabi kandi gwariko rurasa neza wumva ikindi hari abantu koko bari bumva yuko boguha gift ariko akaba ari wa muntu w'umufana wawe yumva ko vraiment kuguha gift akagenda atari n'ifoto yawe atwaye byo hava bimubangamira umwanya w'amafoto ni wari bwagere kuko arabari batangiye gutaha bavuga bati buratwiriyeko hari abafise abagabo badakunda bataha ijoro hari abataha mu mafamiye bavuga ati nkarenga sizere biraza guteza ikibazo urumva ko kantu ikindi nagene mvuga n'igiki hari abandi bantu bari bahicaye kimwe nenda kubwiye baravuga bati none ego twosigira umuyemusi cyangwa undi muntu none basi natamenye umuhaye na bino bindi bintu menga sinojyoherwa erega mimi abafana cyangwa abakunzi bafate kuno kuntu biraryoha kumva yuko nk'ubu utunze nk'agasheneti nk'akarorero umukunzi wawe yaguhaye urumva hanyuma ukagatunga unazi ko ari we yakaguhaye amazona kwandikira avuga ati bana nikorotirida wica amazi ati ni wewe wampaye kagafite akumva yuko anezerewe ivyo bintu Dico biterwa nuko umuntu ameze kuko hari beshari bamama gift bandungikiye amafaranga kuri rimikashi batigeze banaza bakavuga ati sinza kuza muga intererano yanje reka ndayiguha rero biterwa n'umuntu uko ameze urabyumva ari nk'umuntu avuga ati jewe vraiment ndayimuhaye ndinze kuvuga byo bavyiza ndose agafoto byo bavyiza mugabe ikintu je ntatahuye kandi utoki ntawuza ngo ndacumve nico umuntu bavuga ngo nazanye envelope yo gushigikira umuntu ngo ntashe ntayimuhaye kubera ko nabuze ijambo canke natashe ntayimuhaye kubera umwanya ubaye muto wapi nivyo ukunda uzi impamvu hariho urubanza twagiyemo wa Ivete uzi ko kubera umwanya wari muto uzi ko watuzaniye igiseke dushiramo ama envelope none izina ryawe n'iryaba ririko erega ibintu bisa n'ivya mariage hari umuntu muri mariage kumva ko wenda bikubwiye ko byatubaye kwa Ivete byaratubayeko batuzanira igiseke dushiramo envelope ari umuntu aba yumva nk'uyo kameraje avuga ati je ndaterera kweri ntamenye ko na jewe mugabo watuma basi yo envelope ushira kwizina kwavuga ati nene nushira kizina igura shira kizina nene nk'akaroro nkatimbira hari nk'amatima yanumvise ngo yasubiranye mu envelope sivyo kuvuga ati timu naka sino yavuga mu izina ni timu naka mimi sinari kwibona nkabashimira wari kubibona ati nimba ari Moria yatanze nimba ari Gatwaro Talent mu Kayanza yasize envelope yayo nimba ari naka rero baraje kushigikira ndabashimiye mugabo tubifate gute bashobora kuba barabeshatazo bari bazanye canke barazizanye kubera babuze ifoto babisubirana inyuma ariko rero baramutse babisubiranye inyuma okay byarabaye ko ni sawa ariko nibazo basubire kubikora handi hantu
nariko ndavuga ngo urazi baramutse barazanye bakazisubirana inyuma woca umenga bazizanye muri system yo kuvuga ngo wambonye ko Mimi ndamuhaye kubivugira kuri stage nyene ndabikubwiye ntivyari ngombwa ko ndakubwira ko nabampaye kuri rimikashi ntivyari ngombwa kandi bataje hajya hariho abandi bantu baje bakayinzanira hajya bakadufotora bakigira niba ari niyo foto calligraphy yari maso yaradufotora rero kuza hajya imbere ati Mimi agenda atashe ugasohoka bukibuke namwe yari kugufata ndatashe ariko amverope ngaka nivyakunze ko ndonka ijambo kandi na Renine okay nibo bihuse ntabwo ari umwanya wabuze sinzi kano kana ko wakabonye aka kantu nako nibo bihuse uzi impamvu umwanya ntiwabuze umwanya ntiwabuze ko umwanya w'amakado ugeze nta kindi kintu cyasuye kuhaca aba bantu rero urazi tubikora uko kubera ko birumvikana uko biri kose barenze banaza n'abantu bawe bo ku mutima barakoze ntarirarenga sivyo kubera iki ubo basi batotuma basaba karimikashi kawe ukavuga ati reka gutera story impamvu je ntavyemeye kandi nta nuza kubinyemeza sivyo niba byukuri oshye abuze umwanya Mimi ndakubwiza ukuri Dico nakuna kushaka n'abari umuntu bari muri kamera bazatwandike ni gute urashaka gutegurira gift umuntu washitse muri sare iyo gift twayisubirana inyuma ufu muyiha umusekite ukayi mu protocole cyangwa ukayiha ntushaka kubura umuntu ayisiga bati ni naka cyangwa ukashira kizina ryawe Jakanu gusa ntahura Mimi shaka nanje umfashe kumva ariko kadasigura n'ubundi yuko uwo muntu atakosa yo bafise n'umuntu aba yavuye muhira yambaye yakoti yo kintu cirwa umufana akumva yuko ikintu yazanye of course arakiguha ariko arakeneye ni foto wumva yuko no muntu kugutahura kwiwe kungana uko sorry gato ashobora kuvuga ngo nimba ifoto ndayibuze agucumenga aranivumbuye ati ndabisubiranye nyuma rero aka kantu nako nshaka kukumva ari keza niyo mpamvu navuze ngo nikajisifia kuba toba ari mwikosa mugabo Mimi hari abantu biriko abafana baba bameze uko niyo mpamvu rero navuze ati okay kwa Mimi niyo mpamvu n'iryo foto uyimuhaye abashaka yipostinga yereka abantu tubamenye ko ndi kubona Mimi ego barabikoze ariko ku hande ntibazobikore si vyiza pe kandi nubwo baba wayizanye ufu muri kubivuga ngo nari nazanye yambere ngo mbura ukuntu ndayiguha ariko abo bantu niwe babigiye nyene ngo nari nazanye ngo mbura ukuntu ndayiguha ndumva canke babigiye umwe niwe yabimbwiye hama abandi nagenda byumva ngo hari n'abazi nyamaganda ngo basubirana inyuma niko nibibaho Teno amahirwe ashoboka nayo ukaba bari nimba okay byari byase bari kuyashira kuri rimikashi bari ba supportinze kwa ni beshi cyane ba vraiment ni beshi cyane bati na sezashe gushikambwa basi 10,000 nari kurira ku muryango reka ndayaguhe ntuburi cyo yagufashe kandi amafaranga yarafashije cyane nico nagira mvuga ati umuntu byari kuba vyankiye kugira Imana ko bagira Imana bandikiye bakwandikiye of course uwo muntu yabimbye ukaba wobishura sivyo kubera ko batagusabye rimikashi yawe ndababwiye ati none ni muyime urumva aracasigura yageze muhera carayijya hari undi yambwiye ngo yari yazanye ngo kunsupportinga ngo ariko ngo yasubirana inyuma kubera ngo yabuze ijambo kwa okay namubwiye okay nakibazo wowe nawe uri inshuti yanje ni inshuti none basi okay yampereye ngo yanzanire muhira urumva ngo kubera ishavu n'akantu ngo nacenda yarya si waba yayageneye abari muri wa muntu ndumva ashobora kuvuga ati ko ngiye kuri stage urazi mwe n'umuntu ko ashobora kwiyemeza n'ibintu mu nyuma agasigara yishuza yabitanze kubera ko abikoreshejwe n'ibishobisho cyangwa akoze ku kintu cyitwa ngo bambone oya hano mwisi je narumiwe aka kantu niko bari keza na hano mwisi je narumiwe ariko navuze muntu dukurikiranye ukaba wabuze umwanya wo gublessinga Mimi wo kumuhezagira wo kugira ikintu uterereye je batume banyandikira hano hasi ndabahe rimikashi yawe nsugusaba ikigongwe mugabo bashitse ico bari biyemeje kuko biracakunda kuko uracakeneye amafaranga still cyafise ibintu byinshi byakeneye cyane gose nta yindi filime bifuza inyuma ya Kiramunda cyane ibindi bikorwa byinshi cyane aka kantu kandi n'ababikoze rega no kuri ababikoze cyane kandi mbona no kubashimira Mimi sinaje ariko kazo n'umuntu araguhaye 5 10 20 50 nyine kavuga ati wow nyine naraneze sishoboye kuhashika ariko basi
ayo nari kugura tike reka ndayaguhe hari abantu badukunda by'ukuri n'abandi batubesha byovyo kandi Hari n'abavuga- sivuga ngo ngo baratubesha ko badukunda kubera ko batadusapotinga bataduburesinga nk'uko oya pe hari n'ureka kuyaga atayafise ariko ndi kuvuga babandi ushaka babandi nyene urukundo nasanze bataruvuga ko bararukora si ubwa mbere uvuza ko kantu kabisa kandi Niba- urukundo rw'amajambo rufise amalimite ariko urukundo rw'ibikorwa ruragenda rugaba indani mu mutima Wow. Rushika. nka runo bakunda rutuma wemera ugaheba umwanya ukarara utajyana ugafata amafaranga ugakora filime kugira ubandanye ubahezagira amajoro naraye muri kino ubaha icyo bagutumye Eba muri iyo ntumbero muri iyi ntumbero nyene wari kuravuga iyo umuntu ashobora gukora ikintu ugasanga aragikoze muri bwa buryo uyu muhungu azananye uyu muhungu Dico azananye entertainment Dico pana entertainment media media mubikuye uyu muhungu azananye entertainment bisigurika entertainment navyuze entertainment harimwo na media tuvugisha ukuri sawa twavyemeye ndabeshe Gadiko abe umugabo karibu cyane rero kutugendera none usigaye uza kuvumba ivyaha aho ugeze hose musare nkawe aza kuvumba icyaha mimi ahantu hari Eh. haba hari abantu benshi kwa kundi Yesu aho aba yari wase usanga hari abantu benshi je nk'umubanje kwakira ubutumwa n'inyigisho zimwe zimwe nta kindi uwo mukenera ko atari ubutumwa mimi duhera ndadufise bro uri misi ahagaze neza ahagaze neza mari kubera abana b'Imana uko basa neza yego bizanana n'umugisha mimi mwe namisi ahagaze neza muga guhagarara kwiwe neza hari ibintu bimwe atabashaka yuko tuvuga nk'ubu kenewe guhagarara neza k'umuntu si ibintu afise n'icari n'agaciro kiwe kuko ibyo umuntu agira ntibiranga agaciro k'umuntu kuko urashobora kugira iby'agaciro atagaciro ugira Come on. Cyane. je ndiko ndakumva ahubwo sinzi nimba bariko ubu rero kubera afise agaciro ndaza gupfumba kugira naje gira agaciro Trebye uvuze neza atari nawe ukurahebeba uvuze nawe neza cyane ngo kubera afite iby'agaciro uzaraza kuvumba k'agaciro wumva yari kukagira yaba atarafise iby'umuvumbako ivyo namuvumbako so ivyo bintu rero nimba nje kuvumba ibintu kuko hari uguha ibintu biboneka gutyo n'uguha ibintu bituma ubu w'agaciro yani bitagaragara kuko muri iyi si tubayeho tuzi ngo umuntu niyaduha ibintu nivyo bizogaragaza ko adukunda cyane ariko hari umuntu akubwira ikintu kikakubaka kikagukomeza bigatuma ubu w'agaciro ahubwo wishikira hahandi uzokura vya bintu sinzi kunyumva je ndiko ndakumva nze neza none mimi ibintu Joachim bavuze urafashijwe erega Joachim nubwo yateye akagera ingoro y'Imana uyu muhungu ntaragwa gose sinigeze nta ingoro y'Imana ntaragwa gose sinigeze nta ingoro y'Imana nukuri ndagenda cyane ahubwo ndi muri babandi batayifata selfie ndi mu rusengero ngo mubimenye ko nagiye ibyo bintu se umaze iminsi uririmba birubahisha Imana gacoke ibi wavanzemo sindavyi nibi biye byo kubwira ko mimi ndamugunda aho hayagije Imana yaguhaye mimi so hari ikintu kimwe abantu tutaratahura bivanye naho dusengera n'amategeko kuko hari amategeko ya Eglise hakabaho n'amategeko y'Imana ibyo urabitahura ko bitandukanye rero iyo uri muri Eglise ubona yuko ayo mategeko havu yica hakubagerageza urahava ukagenda aho muhuza imyumvire kugira ngo ntugerageze abantu nyuma yo kuva muri Pentecote busengera he jewe nsengera muri Minevam ba Kristo ndikumana yego ko tutarahura rero nanje rero nsengera no guhurirayo nuko tuba twapanze ko ari ibiro tugiye guhuriramo tuvugana ahubwo tuba twese tugiye gusenga turondera Imana rero nitwapanga adresse nzohurira mu rusengero rw'abari tuzovugana nkuko no ngaha waje kugwatuguyemo kandi twamuhamagaye umuhungu twamuhamagaye jeze nabaguye mwaguwe ni utuguyemo sinzi niyo uzana ikindi naco no kubari nukuri sikukubesha nimba ko kijambo ry'Imana rivuga ngo turemwe mwishusho ryayo Imana yaturemye mwishusho yayo koko nibibi kuba no ririmbira umuntu Imana umwana w'Imana ndinde wo kwanka ikiremwa c'Imana my friend umva ko gasuzuguro kwera no basuzuguye Imana none erega bingana no kubwira umuntu ngo nimbwa kandi yaremwe n'Imana kandi mwishusho y'Imana oya none jewe ubu ivyo biremwa hari ndiko ndaririmbira ariko ndavyuba wowe ririmba twumva iryoco erega hari hamwe baratabera badiko hariho n'ayandi nkawe uri umujournaliste
uri Irene kimuje mwumvuze ngo ndirimbe atonsomvya kuririmba kwe bandabizi urabizi rega ufise ijwi nka rimwe rya satani satani niwe yaririmba neza rega mwijuru satani yari uwa mbere satani yarayoboye mu kuririmba navyo waruzi akapera yuze Dico oya na canga igizame tujyane kwe oya kujyana nibi bitura no utubadu duhangane kujyana nibi ngo tujyane turushanwe narimvuze imvuga abantu bumva mimaze kuririmba oya imara afise indirimbo mimi ya ndirimbo yawe ahubwo sha John ivyo oya nagenda to blessings muririmbana akantu kwa gospel akariko kose cozana agakarasi koroshwa dukora ziko muri eglise twaba tworoshe mbega basha hariho indirimbo mimi novuga ko akura biza kumworohera kabisa wana naje ndayigwa ni koroni ijya murimbana kaka arakari mwegeze gusubiramwo Joakim naje ndayifise yo umuntu John murimbana arakari mwegeze gusubiramwo kavango hari byinshi ura navyo kababaza umutima wawe mimi twagiye naho watakambira Imana gasa nkaho itakwitayeho kubaho goza nkaho itakwitayeho urababaye nshuti ibyo nyuramwo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka juyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera yuyizera biri namusima umva namusema genda Joe thank you uyu muhungu araca bishoboye kabisa agahogo karaca yadari sana kumbe Joakim n'umuntu wawe ni brother wanje duheze ikiganiro bro ndagenda giye ugira ugenda ndetse tugahunda twishishaka gukora today so ko turavuga ku kintu ni nacyo tuza no guhereza ko of course cyo gukora atari impaka ngo umuntu yivuge hanabonekana ikintu cyatangaje abantu kuri stage umuntu yavuze ati reka ndaguhezagire bana telefone y'umuruti miliyoni 10 ariko umuntu biravuga ngo ntabwo aza kwivuga nita come on urakoze cyane macho matatu ni 15 Pro Max ndakivuze neza ndacatunze pixel urumva bya iPhone mbwa nanje pixel sindikure cyane pixel azi gusa ro gutunga pixel ugatunga nkiya iri hasi cyane nyene niyo nza kuvuga sasa bamwe bati mimi uyu muntu aramuzi ahubwo ntiyashatse kumutangaza bakabihuza mu buryo bwagusa n'umuntu avuga ngo ushobora kuba waraguye mu rukundo mwibanga ntiwabibwira abantu n'umuntu akaba yaguhaye gift nk'umukunzi wiwe ukuri nukwaye umukunzi wawe asanzwe n'ubu ntarakwibwira canke waraguye muri ya nyanja y'urukundo bariko barakublessinga nk'umukunzi wawe ati ya nyanja y'urukundo warayikorokeyemo ati Dico narabyumvise ko havuzwe byinshi urabyumvise narabyumvise ko hari abantu benshi cyane bashatse ngo bamenye uriya muntu kintu ndagukunda reba ibintu biyo byavuzwe urabyemera byaravuzwe byarashikiriye reka aramutse ari genda bivuga gusa ucumenga n'urusako yibaza waye abantu bamizo waye abantu bita ku bintu bitabaraba urumva waye uziko biriya bintu byateje ikibazo ku buryo bagerageje kurondera uriya mukobwa bishi baramurondeye ngo tubwire ngo uwo muntu ngo duhuze nawe numugenzi ujya mukobwa handi umugenzi wiwe ntago yo muha abantu bose numugenzi ujya mukobwa uyu yarongekanye ijya gift akunda ibikorwa byanje ankunda araterura miliyoni 10 atakira
bene 10 canke 10 ni 10 se kwa mbere y'Imana ariko mwagiye mureka ibyo bintu ariko ibyo biharuro uravyumva miliyoni 10 miliyoni 10 none ni nyinshi uzi ko abantu 90%. Oh thank you John. Umukobwa arakunze ngo je wakimaragarutsa muhaye imbo. Thank you. Keve ujya mu muhitabe. Kupajari umugozi w'Imana. Aha bwitabe kabisa. Jamie marazi ko nsoma Bibiliya nkavuga ubutumwa ivyo bindi bintu. Abantu bazuze barareka. Kandi ugasanga ni ba bantu usanga bobo. Ariko reka navuga byihanjire mu nda gusa. Oya ntucire mu nda cyane. Abantu si beza. Je ahubwo mimi nsanzwe nabifashe nabuze uburyo navyibaza. Nibaza maybe ati numugwi w'abantu bavuga ati hari n'abavuze ngo nagiye ngo nari ndabifise nyama Yesu yabivuze ngo nari ndayifise. Nyama yaravuze ibintu yuko ngo wari uyifise. Warageze mu kibanza ngo abona iraka. Ngo ahubwo ngo yashaka kuyironshinga yereka abantu ngo naho ndya telefone yayimaranye imisi mu nzu. Kubera iPhone ngo umuntu ayuguru yari shashe ntihitira kwaka ubwo nyene. Sanihorere ntasanga mvuze nibidakenewe. Neko navuga uburyo inunze no kwicecekera. Nyene ahubwo umucira mu nda ariko no muzi gucira mu nda vyo nta nibirimo. Oya ngomba gucira mu nda cyane ahubwo tunabiveho. Gusa nyene yarakoze cyane Imana imumugisha. Okay. Nariko kuguha gift rimwe ama miliyoni hafi 20 na ko guteranya n'ijya saha kugina kumeje kuyagabanya ngo 10 iyi phone isigaye izingi telefone igeze ku mafaranga menshi ku gihumbi hafi igihumbi nangahe n'isaha urumva byose twatwaye n'isaha vuba hafi ibihumbi 2000 na urumva rero uwo muntu abagukunda kabisa kandi mu mugisha cyane ahari n'umuhungu n'umukobwa ibyo ntibikenewe Dico ibyo ntibikenewe najyo no bikubwira ngo bikumarira iki nibikenewe nariko ndahereza ko kwantu Mimi kavuga ngo jene nabifashe nabi nibaza ko umugwi w'abantu bariko barabivuga ari nka kwako bavuga ati wa muntu wacu dukunda maybe turaronsa umubofre nano umubofre mwarihebuye basa nkubaza rega aba bofre nimpaka none rega umubofre amaye ikintu ntago coja kuri screen coja ahantu hagaragara ashobora guhera gift ahabona nkuko kubikora arashobora kubikora ariko sha twivugire make si bukwe nawe uhari mwe murindira mukomeze musenge dusenge abariko barabisengera bagume ku mavi ababisengera nabo ko byopfa nabo nyene bayagume ko canke bururuke abasengera ko uwo muntu atonaboneka bagume ku mavi canke bururuka mubitire jini man sinzire guhera Imana ikubita izo abantu bavyifuza ayo majini yashure kubera sinkwiye biriya byiza kweri nani babisengerano ntibazobe bareka kwiruhishiriza ubusa ko bizoba sinzi igihe bizobera sinzi umwaka bizobera ariko bizoba iryo shimwe naryo Imana iraribitsa kugira ngo izori yime itarima iyo rihande uyu bamwita Mimi kabisa muri vyinshi wagiye ugerako ni vyinshi cyane niko nabiheza ariko novuga ngo n'umwaka uzovuga mu bitabo kubera kwa kwera udasanzwe kwa nyuma y'imisi mike byaranavuzwe nabanye tubivuge ngo yesugura igikoko c'imodoka hafi irenga miliyoni 50 wa mukobwa uri mu kazi film irikirari ni vyahereraho icimodoka kivuyemwo wagiye tubona nibihe ibindi ni byinshi cyane sinzi ko nza no kubimara walonse award ahubwo tuvuge kuri award imodoka tuyihoremo cyose ndababwira ko nayiguze ibyo ibintu muguma mubivugira mwebwe nyene ariko warayiguze imodoka irahari ibyo nibyo muguma muvuga muri ndire niba ari byo cyane niba atari ibyo nzobibabwira sibyo tuvuge kuri award uburonse turugwa imbere y'isinzi ry'abantu nkubitire jini ma risinzirire guhera nkubitire jini ma oya nkubitire jini ma risinzirire guhera mukubitire jini mana
Ndi kumwe n'umugwi w'abasore hano bariko baramfasha gutazira. Abestine bari baramfasha cyane. Amajina honda gugu. Mbe kaka bakiriho batazagira ngo urabesha. Zanabare bakiriho batazagira ngo urabesha. Zanabare bakiriho batazagira ngo urabesha. Ego. Uheza gigwe babona. Rero mana yangiriye neza. Award urayikoreye. Best actress. Best actress. Ya award. Ivyuzuye award ndayishimiye cyane. Ivyuzuye. Nukuri Dico. Nta higanwa twagiyemo urabizi. Ya. N'abantu badutoye. Bashiraho ku rutonde havamo umwe aravuga ati jewe nta mahiganwa ndimwe ko twese nta nihiganwa twari turimo twabonye abantu batwiyumvira ko kuko bari abantu bateguye biriya bintu Joshua Prophet Joshua donc bahaye igihembo abantu besha baririmbyi abakinyi b'umupira natwe abakinyi ba cinema baratwibuka bashiraho tirera bariko barakora donc abo biyumvire ko bashiraho urutonde bariya bose mwabuze ntenda kuvuga akazina kanje ka MIMI kari karimo kandi wari kurahiganwa n'ibihanganga uri kora ariko rega twari ko turahiganwa donc ko nta gutora habaye hakoze jiri ariko voilà none jiri irinze itanga amanota bari abantu bose numva ko bamwahiganwe mu buryo burendire baraba harimo abantu vraiment vuga ati afisa amazina bas nabazi fani barimo nuko fani yari yabishije mu murongo ngo fani yaravuyemo yari yikuyemo yaravuga ati ibati nabonye yarimwo kadoha vere yararimwo urumva yari yanditse tuvuga ngo yari yanditsemo ko abantu dushobora kuvuga ngo bari barimwo ntibavyumve mu buryo turiko tabivuga bari banditsemo nuko nta wito je rero sinanumva nafati ariko nyene inshuti zanje bazikama ati muzogende baguhanuye ngo uje ndiyambarira ndavuga ati reka ngende nubwo ntobu wa mbere zo kumva ijambo ry'Imana ntahe ndagenda kweri zomba baraguhamagaye kuri stade Dico haje ahantu nikiya kibuga cyose cyari cyuzuye abantu bani ibihumbi n'ibihumbi uzomva muri mikoro ngo the best actor bo bivuge actor mugani ya gitere to ibintu byo gufeminiza simaka umva izina ngo Mimi tacha cinema tiri bacha batiro wa mbere numva nkamenga ndabamenga Yesu Kristo waraswe kugwa hasi karabaye nene naratunguwe mu buzima MIMI MIREILLE kuri stage uraduka mwana waruye haswe no kwikubita hasi byerekana nyayo ko baba gusiriprenya kabisa nyene gusa nyene je nabwiye n'Imana nabisengeye ndabati Imana ni wabona byo guhesha icyubahiro uzobinkorere yego uzobinkorere nzonezerwa ndavyibuka haciye imyaka myinshi cyane Libati anyatuye kico kintu ko igihe kizogera aba best actress inkazotana igihembo come on rero icyo haciye imyaka myinshi cyane akanwa kiwe karatura haciye imyaka myinshi cyane vraiment ntara atana sinema menshi cyane ndakina gusa yaravye umwete wanje ego yaravye umwete wanje ko ati MIMI okay yari karabona uburyo uri kurakora donc sinabwana no kinishisho y'umuntu wapi nyene yabona ubyo nitangira abandi bantu yabikubonye mwe cyane nibaza ko mwari muhuriye kwa fani ico gihe twatugera imbahe cyangwa ati MIMI wewe nije ndabikubwiye umunsi umuze wabimbwira kigiye kizogera ube best actress utani igihembo cy'umukinnyi mwiza ubuzobo wa mbere nana bajya musi nkabana tigiye muri festival nkabana simba we wa mbere tinaye ibintu bizoshika ryari yo musi byapfuye kuba cyo ndabyibuka wahise uvyibuka desi kandi yarakoze kunyatura kwa neza ndamushimiye rero Dikimana kibirangirirane irankoreye ako kantu ni keza nubwo abantu benshi cyane batakishimiye ni keza umaze iminsi mu bihe byiza pe ese abantu batishimira bino bintu kandi wari umwanya wo kubyinana insinzi nawe biriko birava beje ko batanyishimira kandi nanje ndabishimira canke nanje kandi je mu buzima bwanje ndanezererwa umugisha wundi muntu ariko ari benshi cyane vraiment none mije umfasha Chiramu umfasha ino philosophy baba bashaka kugume hahandi ca oya uri kurabiraba uburyo biba bimeze bashaka kugume muri wa wundi ni wa muririmbye ngo gumu basaba ibyo nibyo baho twaje fise Imana
iyo yankuye ni kure kandi yikiranjana ni kure ahubwo babinezerererwe kuko niho bazoba bihaye amahoro yo mu mutima. Aba bantu n'abafana gusa canke n'abakinyi ba filme bagenzawe bari muri Dico dusozera ikiganiro ndagiye tugisozere ndanagukeza ubugira kandi murakoze kubera ko wakoze n'ubundi yandi mateka kukwiza 100 kuri YouTube. Yo ushaka wotera amatuka yakagate wa mukobwa sizi impamvu no muzi kumushaka kunkwepa. Nyuma y'icyo ndavuga n'ikindi banzo rindire kugenda ndagukeze wacivinze duhereza ngaho ninjiye mu mugwi w'abantu bakuze ufite Silver Award. Mana warakoze ibintu warigeze wumvira ko bizakuba ko kinoge bino bintu ni ibintu bidasanzwe warigeze wumvira ibintu ko birakuba ko uno mwaka ko bizakuba ko kinoge Dico ari benshi cyane bakwiza ama award ababaro nk'ama award donc baronka Silver nyene yo kuri YouTube bamaze gukora ibikorwa byinshi cyane byinshi kabisa ko jewe Mimi filime 3 kuri filime zitarenga 3 mbere ya gatatu itaranahera neza mbere ni ya mbere ahubwo ifise partie imwe ni full movie kandi iyo filime ya mbere ko ni full movie ni biro byumvye ni full movie no kuvuga inama ni nka filime zibiri inama ni ifise partie nibaza ko ari bake bakoze ibyo bintu ahubwo nyine ni favor y'Imana kandi Imana ibyo byose ngaruka imbere yayo nkayishimira nkumva ati warakoze kandi usibye n'ibyo byose sishaka kuvyegereza umutima bro cyo negereza umutima ni giki eske Imana iranyishimira muri ibyo byose iri kirankorera n'uyuhe mutima mfise imbere yayo no guharanira kugira ikikuba Imana nkaca bugufi nkavuga ati Kristo no bishimirwa ibizombaho byose iby'Imana ko iby'Imana izonkora nibyo can you imagine katana karabo karakoreka come on kubyizonkorera nta ntirobo ariko rero nubwo bigaruka niyo mpamvu nashiduka natangara nubwo bigaruka bikagutangaza komenga rimwe na rimwe urafise ijisho rya gatatu riraba ibigiye kuba komenga hari ibikuba ko ubizi cyane gose uyobegwa igihe gusa mu bw'ubuzi Imana ngiye kuvuga ibintu biraje ati ngo uravyemeye ariko hari byicare byambaye vuga ica gatandatu cyo nabwo ibintu bitanu ugenda tukwica gatandatu ariko byishibimbako nyene maze kubimenya mu buryo bw'imwemu nyene mba nabimenye urora telefone ntikoroke mama miliyoni ni menshi Mimi ntundaze mugasha naho yokoroka Imana yozana iyindi Haleluya ntabwo babwibi Dico ya urumva ibyinshi cyane bimbaho nabimenye rero niyo mpamvu nashaka gutangarira ibi kuko ibyizoma ni biragutse aho wamvanye naho njana naho bisaniye ndazi yuko njana kure inzira isubira inyuma nayihari oya nayihari oya nayihari oya nayihari ntera imbere amen waye gripe ariko nyene nuko mwavyumvise aho yamvanye naho injana na hantu na hamwe bisa nibisa tubonera gutasha umuntu yitwa Divine Light ndagukumbuye mayitati ndagukumbuye cyane kandi ndaguhobereye cyane aho uri ugubwe neza kandi ndagukunda abakunda ibikorwa bya Mimi napininze ciramunda ahigeze aho muza kwisanga igeze mu bandanye muyiraba nibaza yuko mwamwa mukunze mu bandanye mukurikirana Mimi numva no gushimira akanya buri gihe duhuye jewe mba numva ari gato nubwo menga akabari kanini ariko ko tugira Imana ikaba ikiguteretse nundi munsi tuzongera duhure tuyage ibitandukanye umugisha kubana nawe murakoze cyane mwakoze Imana ibo umugisha urukundo rw'Imana rukomeze rubakorere komeze mugumve kabisa Imana ngo yaturemye kugira ngo idukunde yaturemye Imana yaturemye kugira ngo idukunde iryo ni ijambo ry'Imana natwe duca turemwa kugira tuyimarire iki twebwe kugira ngo tuyiheshe icyubahiro ivyo birakwiye ndabashimira cyane wherever you are turacabakunda cyane ciao